uri Redi Tabara uciye muri M23 tugusangayo vu hari ngorane sugusunikana n'indege vu kamwe kamwe. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Mwaramutse, ejo nakoze video mvuga yuko CNDD FDD hahagaritse ko hageze yuko ihagarika kuba koki, kuba arrogant, igatangura kumviriza abarundi, igatangura kwicisha bugufi kubera ibihe tugezemwo. Naraciceho gatoyi ibijanye n'ivyabaye mu 2015. 2015 je nuvuga yuko twasubiye inyuma biteye isoni kubera ubugito bwa CNDD FDD. Kubijanye na manda ya gatatu, je novuga nta kekeranya yuko Nkurunziza atatezwa kwitoza ubugira gatatu kubera i Arusha bari bumvikanye yuko umuntu adatezwa gutwara imyaka irenze 10. Impamvu nibaza ko bumvikana uko nuko babona yuko kenshi na kenshi umuntu yamaze gutwara imyaka 10 nkuko twabonye kuri Babagaza n'abandi yaba yamaze kurambirwa ugasanga atangwe gukora ibintu bitameze neza, na cyane cyane muri Afrika yose haraza abantu baba revolutionnaire bagatwara bagiye kugira imyaka ingahe 10 n'iyindi ugasanga babaye aba dictateur. Nibaza ko ico kintu yari esprit ya Arusha. Ikindi cyari gutuma Nkurunziza yakwibawinga nukubera yarazi ko yari cyari gukiri fragile, igihugu kiri en construction, igihugu kiriko kiriyubaka, imitima yahahamutse, nukuvuga akantu kose kashobora gutigaringa, gashobora guteza umutekano cyangwa kudusubiza inyuma, yagomba kukiyubara, yagomba kukigirwa kure. Ica gatatu mu bisanzwe Uburundi bwamaze kuba modèle cyangwa akarorero k'ibihugu vyatanguye reconciliation. Ni ibihugu bike muri Afrika vyagenze kurya, byari bimaze kugenda mu Burundi, abantu bamaze kuryoherwa n'ubwigenge bari bafise, abatari kuganira bisanzwe, ivy'amoko vyagabanutse. Jewe narakubitiyeyo muri iyo myaka, ndabona yuko hariho changement iboneka. Ego nivyo harimo abantu ho kwagwasa bahohotewe imbere yaho bijya vyasafisha n'ibindi, ariko kumbe vyagomba kutwereka yuko mu vy'ukuri CNDD kujya mu kindi bavuga ngo akabaye icwende ntikoga, ko hari hagiye gahaze. Ariko nuvuga ko uwo mwaka wa 2015 wadusubije inyuma cyane gose. Now birashoboka yuko harimo abantu bikitsemo, abantu batashaka ko naka canke nakatwara. Ivyo birashoboka mu bantu kwisi yose, habamo extremiste, habamo abagizi ba nabi, habamo abanyambabi bita ngo baheza ngo ni mu Kinyarwanda. Ariko abo kenshi na kenshi amajwi yabo ubashe bwa buca bwanwaye, buca butwagwa, buca buherera mu menshi niyo hariho amategeko yubahirizwa n'abantu bayubahiriza. Ico gero numva ko CNDD has failed, yarananiwe no kujera ijya situation, haba hagati muri bo nyene ntibavyumvikanye ko ku buryo vyatumye bamwe bo muri bo batangura guhunga, ariko na cyane cyane ku rwego rw'igihugu vyananiye kujera kugeza naho vyahavuye bibamo uko vyagenze. Tukibuka kandi yuko hariho sentare yi Arusha nayo nyene yoba East African Court yoba yaradesize yuko à la fin de la journée manda ya gatatu itari ijanye n'amasezerano y'Arusha, itari ijanye n'ibwirizwa shingiro, kandi ko itari ijanye n'imigendere ya East African Community. Ivyo urwo banza ngo gwaraciwe, sivuga gituma CNDD FDD bagwihojeje nago bagomba kurukorera ko bakaraba niba hariho ikintu bashobora kubogora, canke omwe bakemera yuko habaye amakosa kiye gihe, hanyuma abantu baba bafunzwe bazira gusa ko banse ikiringo ca gatatu, abo bantu bakezwa kuko mu vy'ukuri ntibarira busema. Amakungu yose mu bisanzwe azi yuko kiya gihe CNDD FDD ari yakoze amakosa, yagombye guhata kurenga amabwirizwa bari bumvikanye ko haba i Arusha, haba muri constitution, haba uko imitima y'abarundi yiteze ko Uburundi bugiye gutunganywa.
hanyuma hacaba ajyamo manifestation nkuko mwayabonye, ariko twibukanye yuko yakurikiye harimo nabo muri CNDD-FDD batabibona kumwe. Turaza bagiye barahunga, bamwe bapio ntavyo, hanyuma bamwe bagera Vero Fikiri, bamwe barondasa Tungimana yavugira meme Vero president à l'époque. Donc muri CNDD ntibavyumvikana ko hari n'ikete ngo ryatse n'abagenero bavuga ko na neva yo barimo, ariko ivyo ntavyo no confirma, ariko byumvikana ko no muri CNDD batavyumvikana ko bon société civile n'abakumba n'imigambi yo muri opposition bagira ama manifestation. Encore une fois birashoboka ko harimo amakosa yakozwe mu manifestation, birashoboka ko harimo abantu biyinfiltre bagakora ikibi, birashoboka ko hashobora n'abari kuba muri société civile bari bafite kandi gatima. Ivyo birashoboka, ariko novuga CNDD-FDD niyo yabuguriye iyo nzira, nubwo vyo bavyarabaye. Ico gihe niho CNDD-FDD igomba kwikubita gashi, kandi nk'abantu batwara n'uwagitwara responsabilité ibaguma ko y'ukujera situation. Kuko kenshi na kenshi mu Burundi turafise akagezo kuvuga ngo nakaniwe rotanguye ngo repression irarekuriwe. Reka aho nta hantu birekuriwe. Umuntu iyo yatanguye intambara hanyuma ukamufata ni nk'umusuma yivye, mumufashe muze kumushira ko mapingu, nikiza ko musubira kumukubita ico gihe cyo mu camanza, hanyuma ucamanza ukamuhana hakurikije ayo mategeko. No kuvuga abantu bagiye baraswa, bagiye bicwa, bagiye birukanwa ngo bagiye muri manifestation, hagomba kuba ubutungane buzima, kandi cyane cyane bakamenya ko manifestation atari icyaha. Umwe l'époque kumbe bagiye icyaha manifestation kwiyamiriza iki canke kiriya, nubwo wona shaka woba udafise raison kwiyamiriza kuja mu myiyerekano kugwanya iki canke kiriya birarekuriwe muri demokrasi moderne. Usanga mu bihugu bimwe harimo bariko bagwanya Israel, abandi bari pro Israel, bose ukabasanga mu barabara bararekuriwe. Hari usanga bari pro life n'abari for abortion, bose usanga bari mu barabara bariko bagira biyerekana, bose bararekuriwe. Hari usanga bavuga ati environment ifashwe nabe, nandi bavuga ifashwe neza, bose usanga bari kure kugira imyiyerekano. Ivyo si icaha, nta muntu agomba gufungwa, nta muntu agomba kwangazwa, nta muntu agomba kwicwa ngo nuko yagiye mu myiyerekano iyo ari yo yose. Ico nico nashaka kuvuga. Kuri ico kandi nkagomba gutandukanya kuri jewe personnellement coup d'état na manifestation. Ivyo je numva ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Abe mu Burundi mumbwira ko mbere ko mabonye ibirenze ivyo, ariko mu bantu benshi bariko bakora manifestation, haba mu mabarabara i Bujumbura, haba mu mitima yabo hagati mu gihugu, kwera batinya ko ababanyi canke CNDD ibamesa, haba abantu twari hanze wasanga natuzukura manifestation kuri internet. Je n'icigena ari kuri Twitter, yari kitwa Twitter X. Abantu benshi bari contre irya manda ya gatatu, abatari bake bagiye kwigarura babanze kubona bihindukiye, ariko novuga yuko ico gihe nari active, ndazi abantu batari bake aho bari bahagaze. Ico gihe nkuko nabivuze abantu bari bakwiye kugira iyo myiyerekano, kandi ntabwo abo bantu bari bahuje n'abakuze coup d'état. Jewe nibaza yuko coup d'état babaye abono kwitaba opportuniste, babonye ati bon abanyagihugu bari nyuma y'igihugu, bari nyuma yacu, baradushigikiye, baragomba ko intwaro zihinduka, reka tuboneho akaryo ko kwirukana uyu muhizi, canke ko yabaye intagondwa yase ko twumva nta yindi nzira twofata. Sentare yari urabona ko babivaje vyose, babankiye ko bemeje ko ikintu kiri constitutionnel kandi biteye kuri n'amategeko. Je nibaza yuko bari aba opportuniste, sinibaza ko nécessairement bari kumwe n'abantu bakoze manifestation. Encore une fois birashoboka ko harimo abantu bari mu manifestation baba baravuze ati bon coup d'état baye byo ari vyiza, de tous les moyens sont permis ku bantu bamwe, the means the end justifies the means, donc la fin justifie les moyens. Ku bantu mwaje sa umagaze ko siko bimeze, kinoza ko hariho inzira legale kandi legitime zushika ku kintu ico no kivuga ko nto atari umagaze, ariko mu bantu babahagazaho très normal. Encore une fois, kandi kenshi na kenshi umuntu vyo yipfuje kiretse yaciye abijamo ntiyo bihanirwa. Hari abantu benshi batamvye, twavuganye kuri telefone bati nkunzi bamwirukanye, mugabo mu nyuma baci baraceceka babonye bihindukiye. Mugabo abantu ni icifuzo cabo, ariko zuvuga ko ico kintu bogihanirwa. Donc ndabisubiremo, nibaza ko nk'izimanza zaciwe bagomba gutandukanya abasivile bari muri manifestation, bari mu myigaragambyo isanzwe, n'abasirikare bateguye coup d'état. Niba imanza umunsi agacirwa urubanza akurikije responsabilité yarafise muri zo event, ko musavyo noroha ndaja kwishika ko hageze ko
abantu barondera solution kuba utabashize mu kigega kimwe ukamenya ngene aba niba woba bariba aba niba woba bafunga aba niba mu kumvikana ico gihe birafasha ariko ufashe Pacifique ugafata Magi ugafata Niyombare ukabasuka hamwe ico gihe ibintu bigize urudavagi bizokugora ingene ushobora kubitatura esko zobabarira bose esko zosubira kuvangura mu nyuma ivyo bintu mbona yuko bari bakwiye kubisubiramo ariko ndaca guhashika bo ikindi kandi kivugwa u Rwanda Kagame yari yagize encore une fois ageze mvugira u Rwanda ageze mvugira Kagame sinumva impamvu abantu bavuga ko umuntu afise idée opposée y'u Burundi avugira Kagame urashobora kugira observation urashobora kugira ubusesanguzi kuri Amerika kuri Canada kuri Russia kuri China genda bikora vyinshi giye kuri international ndiko ndagira ama comment za Philippines za Thailand na Cambodia buri mu ntambara ndashobora comment ntabwo ari ngombwa ngo Thailand yampemvye canke Cambodia yampemvye canke Russia Ukraine canke China Taiwan je mfise opinion ziwanje ndazisohora utazishimye vuga uti sindabishimye mugabo ntutangure kunyagiriza ngo nkorera naka nkorera runaka canke mpembwa na naka okay kuvyo Rwanda je nibaza yuko personnellement je mbona coup d'état bamenga ni amateur Niyombare sinibaza ko yarafise ikibanza mu gisirikare yoba yarafise nka commandement y'abasirikare 3 canke 5 uretse kumbure 3 canke 2 bo bari aba atebiwe niko je ndavyumvira mushobora kumunyuza nimba yarafise nk'ikambi arongoye canke n'undi rwego aho yarafise nk'abasirikare bacika 200 ashobora guha amategeko usivye gusa ko yitwa general Cyril ndayirukiye iri pare ko bavuga ko kwanza yoba yari tayarenze yari en retraite come on wewe wotegura coup d'état ukarondera abasirikare bari en retraite kandi abasirikare bari mu gihe bari bakiri active ndazi bashaka impinduka banashaka bari bahari burya je rero nibaza yuko mbona ko harimo amateurisme ko naza ko ta muntu professionnel yarabirimo birashoboka encore une fois ushaka kuma preuve that's fine mugabo jewe observation wanje nuko mbona yuko bajya bahizi babaye abantu baba opportuniste amateur barabona ati bon abanyagihugu banyuma yacu ntacyo buza ko twogifata bishoboka yuko kandi no muri commandement y'igisirikare bawo bagaciye ubwenge canke ba prime bashobora kuba barabijeje bati let's go for it je ne sais pas ivyo ntavyo nomenya na makuru avuga ku munwa mugabo kandi ivyo ce n'est pas très important ntabwo bikomeye kuri situation turimo u Rwanda ari bamwe rutabibamo situation dufise ne dufise zo kwitora umuti ubunyene and here now bo nkuko navuze kandi harabayemo ibintu vy'amarimere ngo habaye trahison ngo prime yararimo gaci ubwenge niwe yayibujije nakanabujije encore une fois ivyo bintu je nibaza kiritsa bene byo baserutsa kuvuga ati no kuvyagenze nta kintu dufite kinini twobikora ko ico ko navuze dufite situation iri mu mako yacu tuza kujera ubunyene kugira ngo uburundi butere bwavansa alors inyuma ya yuko ku imaze kurata je nibaza yuko nkuko nabivuze 72 y'abantu bariko kuvuga ngo hari abantu bagira kute ku hari abantu bigira bice micombero abantu bate bavuye muri Zaire ngo nico gituma haciye haba repression nta sanse bifise ko hari abantu batera mu Rumonge hari abantu bagomba kwica micombero Bujumbura ugaca ugenda ahantu imuyinga ingozi ukica umwarimu ukica agronome ça n'a pas de sens abantu mufise yindi siguro moyima abantu mufise logique kunduca mu sigurira et de même chose abantu bavuga ngo abatutsi bishwe muri 93 ngo bishwe kwera babishe president Ndadaye je nta sanse bifise n'ibindi ndabitahura ushaka kubitahura it's fine kubera ko imitwe yacu iyunze ibintu bitandukanye ariko sinumva ukuntu bishe umupresident ibujumbura yishwe n'abasirikare sans doute hanyuma umunyagihugu ariko aragira inka sepa mu ikarusi canke imuyinga akabizira atazi niyo ikirimba gitumbereye kumbure muri famille we atano muri ikiri arimo ivyo rero vya repression ngo kwibi bibaye ngo cankora biriye hariya ivyo nibaza ko arivyo abantu bakwiye guhagarika ari navyo sinode kosa yacikora nuko inyuma y'iyo coup d'état irase baciye bahita bagaswatanisha abantu ngo amakartier yagize yari revolse bo amakartier kwirevolta ni bubasha abarundi bafise kwirevolta musanzwe kiretse ushoboye kubona koko kubari ahume ico gihe kumbure niyindi histoire ariko umuntu yagiye mu barabara umuntu yagaburiye yagiye mu barabara bivuga ngo bari bafite abantu babaye financement n'ibiki of course activité nyinshi zifite financement c'est très normal igisata cy'u Burundi zijya hose sizoba bakora zijya business zo bakora ibihugu byose abantu bose amasosiyasiyo yose akora na financement ivyo birasanzwe intention z'aba finance encore une fois ni ibintu cyo contrôler mugabo ujya munyagihugu ujya munyeshuri yabaye ziras canke overzealous canke juste yumvise ko akategeka ko katubahije bakaja mu barabara numva ko kugenda ngo cumwica ucana muri umunawe ivyo bintu nta sense bifise ijya repression nibaza yuko
ariko se ryakozwe badusubije inyuma imyaka myinshi. I Burundi abantu bagiye barapfa uko haca imyaka ingahe, hanyuma abantu bakakurana ibisebe n'umujinya n'inzigo. Uko wica umuntu niko ico kintu, iyo nzigo, ubwo gwanko utera uruspreadinga mu gihugu cyose, kuburyo hazogira igihe abantu twese tuzoba dufise umujinya, dufise inzigo, twarahamutse, twarabuze ibintu nk'ivyo. Iyo cycle utayihagatse mu bisanzwe uba ugomba ko Uburundi pour l'éternité buzoguma turiko turajyana. En effet, bitajyana kujyana kumbura mbwa bajyana kwibuka muri iyi ndwi nyene turangije nabonye novuga event zitatu deja. Izo nizo mvuze kumbure ndiko ndaswiva, hari n'izindi nabona kwanza nizo nini sino ugiye kuri X ngari vyinshi cyane. Iyo Fokode yakoresheje kuri X bavuga twibuka abantu bavuga ngo ni 12 massacre apparemment muri décembre 2025, donc tariki 12 ngo harapfuye abantu benshi i Bujumbura. Igihe je nuvuga yuko Nkurunziza yamaze gufata ubutegetsi yabukonsolize yakuye masikara bamuriko baramujena cyangwa bakora mu vyonga ngo niko mubivuga abapozi bavyonga bamwirukanye, nta cyari gutuma tatangura kwica abantu ba Innocent, bari kuza babafata kumbura akabafunga bagaciba imanza abantu bakazumva ubanza baciriye. Umva nk'abo baracibukwa, bon bona bavuna bakira turacabibuka, ariko urumva yuko badusubije inyuma imyaka myinshi. Do navyo event n'indabaye kuri radio RPA n'iyindi iri kiraba uno musi tuko turavugana kwanza muri Belgique kumbure bariko bararangiza kubera bariko baragoroba, batanguye mu gatondo hariya aho bagize inama dimwe bavuga ku bijanye n'imyaka 10 imazwe bari mu buhungiro, bari mu exile, ariko habamo no kwibuka abantu bagiye bapfa muri uwo mwaka wa 2015. hanyuma nyuma kumbona yita event séparé nubwo kumbure abayorganiza ari bamwe, ho hashobora ko hari concert iri kirabera mu Bubiligi. Bon, ico rero navuga mfete nuko iyo umugambwe uri ku butegetsi, leta iri ku butegetsi ikomeza yica abantu, iba iriko ikomeza kuzura kabuze kandi igwiza urwango mu gihugu, igwiza urwango mu bonse rimwe. Nta kibanza kihari cyo kwicihorahorana, kuko ico gihe uzosanga tutobivamo. Sinzi je ndiko ndasaza, ariko nanifuza ko abana b'u Burundi hogera igihe bakura iyi nzigo bayisoma mu bitabo, kujya kumbure dusoma mu bitabo ibindi bintu vyagiye biba muri kahise ku bindi bihugu byashoboye gucanamo hanyuma bikogora. Navuze Camboge na Vietnam, plutôt na Thailand biri kugwana, ariko muri Camboge à l'intérieur muri myaka ya 70 na kangahe harabaye ibara ryinshi cyane, haricwa abantu benshi cyane, abakhmer rouge barica abantu benshi, ariko bari basa nabogoroye. Ubu nta kibazo kiri hagati y'aba Cambodian bonyene, ikibazo kiri hagati ya Camboge na Thailand. Dore kuvuga ko ibihugu vyinshi vyagiye bica muri ayo makuba hanyuma bakayasohoka, batagomba kuguma bayasubiramo, baguma bivayanga mu maraso nkuko turiko tubikora mu Burundi. Bon, sinzi rero ikintu gikwiye gukorwa, jewe ntacyo nzi, ariko nibaza ko icambere nkuko nabivuze nuko CNDD-FDD itangura kwicisha bugufi, ikamenya ko mu bisanzwe ijya monopoli yaza kwisi ya violence d'abord atayifise. Aho muri ejo hamwe violence nyinshi cyane, anyone hasha kuzo n'undi muntu abasumbye amanyama, ibintu bikamera nabi. Ariko zivyo twifuza ko hoba amahoro negocier, tugumna rya esprit Arusha, nanavuze ko twabaye model, aho abantu bagwanye babiri bavuga ati turahagaritse, bagenda bakumvikana, hanyuma bagatangura gushiraho inzego zigendera ku mategeko. Iyo esprit bayigumane, kumbura genda basubira revisite Arusha, kumbura bashakishe novuga umuhuza permanent. Atsa ko umuhuza nk'umuntu musho kuba institution zimwe sanzente egidio, bavuga ati peut-être tube sous-tutelle, umenga ni ridicule, mugabo bo turi ridicule iyo abana baguma bagwana, ifoko papa waba hafi cyangwa undi muvyeyi akazara babanguranya, nta kundi vyogenda kugeza gihe batanguye gukura, hagize problème bakayumvikanako. Navyo tuvuga iyo ajya kwikurba ku bazungu, nuko vyatuna ariko dukura kugira ngo dushobore kuza turumvikana iyo dufise ikibazo. What can we do? Bo so bahagarike abantu bagabure kwanza abantu bagirizwa kudeta, imvuze bagirizwa, hanyuma n'abandi bantu bagirizwa manifestation. Ivyo bintu babigire bibiri, hanyuma tufite kumbure abasivile bafise urubanza rwabo, ko bagumuye abantu baravuga ngo hariho n'abapfuye sandute,
bo ivyo bashyira ukwavyo urubanza rurukwago, hanyuma urubanza rwa kudeta rube urubanza rwako, iyo itangure kuba intango ya mbere yo gusepara ivyo bintu bibiri, kuko kubishyira hamwe biratuma bitera confusion kandi bituma atanumuti uboneka. Ariko na cyane cyane abantu benshi bagiye mu manifestation basanzwe bumviza kama kaja mu ibarabara, ni ibintu bisanzwe kugira greve ijya nka greve yo kwishuri, bagende abantu bafunzwe bafungure, bo abo bishine bakibazura mugabo kumbura imanza hazogira zibe, ariko abantu bafunzwe bafunga ivyo bintu babarekure batahe mu mihanda yabo, nta gufunga imyaka 10 n'ingahe ngo wagiye mu ibarabara, ivyo biteye isoni. Hanyuma abahunze babahumurize ko bagarutse ata kintu kibakora, ko batangwe kugira politike yo guhungura abantu, uhereye kumbure kuri abato bato bahunguke, ntajye umuntu abahohotera, ntajye umuntu abatoteza, izo za SNL zikomeza amoko mu mufuko zikora ico zagenewe zo kuza zikomeza gutoteza abantu. Bemere yuko Arusha mu bisanzwe dimwe akoro ya Arusha bayiviyoye, donc ko constitution bayiviyoye, ko ijya manda ya gatatu itari kwiye kuba, barabe ubwo rubanza rwaciwe niyo kuru ya East African Community, barabe ko hari ikintu bonobamwo, niba hari recommandation zihari bazikwirikize, ntaho nasomye yose, nagerageje kwirondera integrité ya current nabonye, mugabo barabe recommandation niba tazirimo bazibasabe nk'abantu baba juriste batahura juridiction yaba au niveau y'ibihugu barimo canke au niveau régional canke international même, barabe ko hari ikintu bashobora kubogora mu bintu vyabaye muri 2015 kugira ngo dushobore kuraba yuko irya chapitre ritwa nayo twodiringa nayo nk'abagabo, ntituguma tuyirengagiza ngo reka tubandanye ngo bagenda bavyonza igihugu nkuko menga vyaraheze, ntivyirahera, abavyonze ntubwire ngo baracari kure, bari ngaho hafi y'Gatumba. Okay, iyo ni joke, I shouldn't do this. Hanyuma bakureho izo mandadare, bagize mandadare ku bantu ankoro ikivunga, nabo nyene nta muntu umwe arabafata kubera iki amakungu yose azi yuko muri ko mukora amafuti. Donc izo mandadare ni terrorisme, ni kuzikuraho abantu bange muvuma bagire ntuzeye liberté ido muvuma, munatangwe n'ama négociation wanashaka muga afise iyo liberté, badafise ivyaha bihenginga ku gatwe kabo, imanzi zitaciwe. Bo hagati yaho kandi abantu muvuga ngo muri kumunyaga ibintu kumwe ivyo mutaragurisha, mube muratenya ko bizotera induru cyane, ntitukene ko twamuma severe kuko ivyo bintu birana ko bikomikogwa mu banyanga arenze, mugeze ngaho murekure abantu bafungiwe politiki, nabuze bajya mu manifestation kuko mushaka kubagiza ngo baragumutse bakuze kudeta, ariko n'abandi muza muhitana, yatoye Gwasa, yavuganya Gwasa, yabana Sinduhije, yafise ifoto rya Sinduhije mu nzu, ivyo bintu n'uburofa mu bihagarike, nta hantu bizodushikana. Wewe ukwa muri tension mu gihugu kizima, ibindi bihugu byose ubu ariko bararelaxa, sama irageza hondi, winter hari handi irageze, ni igihe cyo kuruhuka, mukaba twe tugume turi mu njyane, rekura abantu bafunzwe batahe mu famille yabo, kumbere aba politika ariko nabandi bafungiwe ubusa mureke bitahire, ivyo bintu byo kuguma muhohotera abantu muzobivamo ryari, tuzobivamo ryari. Hanyuma nabivuze ko abantu mwatangura kwangoje gutaha, ariko na cyane abapolitisi bakuze ntivyumvikana yuko mu Burundi muri iki kinjana tugezemwo igihugu kivuga ko kirimo amahoro n'umutekano vyose vyuzuye, hari abapolitisi bavuga bari hanze, abo ba Emmanuel Nderimana murandabumva bamwe bashuve no mu Gwengezo, ugashiramo abo bamvuga inyumira, abone bashira nakandi, harimo Libera bashira nakandi, ba Alexis Sinduhije, abo ba politiciens bose mubareke bisanzure baze bakore politiki batahe mu Burundi. Ivyo bintu barundi kazi nivyo byonyene bizotuma dushobora kogorora. Okay, reka tumira amata hanyuma tubandanye. Bon, icanyuma acu neza ko gikomeye cyane. General Godefroid Niyombare aracecetse. Burya umuntu acecetse c'est très dangereux. Je mfite ubwoba arihe kuko ari kimya. Burya umuntu anumye kenshi na kenshi no gutinya.
mumurondere, mwarakoranye, mwarabanye, amakorona yose arayazi, murazinanye, ni mumurondere, no big deal. Kumbe nabo ari kumwe, barondera ahantu bari, batume ko umugabo, abaro niko twamye, turatumana ko umugabo, wesha ushaka iki, tukugenze gute, what are you up to? Murondere, not big deal. Ntabwo muzoca mugayika, ntabwo kiya mumurondere, mubaze ebwa wa mugabo wewe ushaka iki. Kuko ikindi gena kubwira umuntu iyo umusize muri kona, umuze muri kona ari umubona nk'ivyo biko biba aho hafi iwacu, nta yindi nzira ibisigaye. Ariko umuntu waye ku espace yo ku breathing, igituma nk'ibigo vyo hanze ino usanga atabantu bagwana, dufise espace ya breathing, ufise agashavura agenda muri gym kinonora, ushaka kuvuga urasemerera ugatabuka utiyo bakuru wacu n'abahimbiri bakubati okay we understand. Nta muntu ariko aragushira muri kona, iyo gushira abantu mu gakona, ico gihe usanga bashaka gukora ibintu birenze ivyo n'ubucozi bwabo bubaha. So rondera niyo genera niyo mbare, mugende muvugane. Rondera abo bandi bagaciye ubwenge, iyo bagiye muvugane, mubabaze igihugu twokibogora gute, twese dushize hamwe. Rondera baba politiciens babikovongo, mubabaze twobigenza gute. Murabazi abantu bari baje kubafasha kugira ngo muboge igihugu muvuye mu ishamba, bamwe baje Verifikiri, bamwe bapio ntavyo hanyuma, bamwe bareho na Nyangoma mwakoranye. Barondere, mwegeranye, mwicarane. Igihugu n'u Burundi twese turagikeneye, twese tukeneye ko gitera imbere. Abantu bari kubaboroga ko abantu b'u Burundi, ntibako basimira ko abantu b'u Burundi, bariko basimira ko bashaka Burundi buja mu ngiro, ntibako basimira ko bashaka ibiti. Abantu baravuga ngo dushaka ibiti for what? Tuvise ibyo turya, tuzo turyama. Bo hanabo mpora numva ngo bamaze no kurahira ko atazusubira mu Burundi, mugabo bagishaka kubona ko Burundi butunganye. Barondere mu babaze Burundi twobugarura gute. Ico kintu mutagikoze, mutabikoze kandi bwa vuba, akataretse kabagasema, agatu nako gatekeye amahwa karimena. Mugire umunsi mwiza.